Ihorere, nana umwami ihorere, ibyacu birasengeye, birasengeye, ihorere, nana umwami ihorere, ibyacu birasengeye, birasengeye. ndagukunda sha, je t'aime pour la vie, ready to take a risk for you. Mumeze gute? Mumeze gute? En tout cas, j'espère que mumeze neza cyane gose. Yes, General Wambo OG meze neza. Ntatunagiriza Imana, ndashima Imana for everything. Iyi ndakeka ari video reaction irangiza umwaka ngiye kuba ndanabaha abantu b'Imana. Bandanya amugira subscribe to our channel ni Black Media kugira ngo muronke more notification for next videos. Yes, General Wambo rero namaze kuba ndanaza kugira ngo ndabahe byinshi bigenda bitandukanye. Guess what, ndabazaniye iki. Haraheza amezi ashika 6 babarizwa mu rukundo. Abo nabo sabandi ndaza kuba ndanababwira, but mukurindira ko mba ndabakubwira gena muri commentaire witanganiza ati nuyu. Hareze igihe kitari gito bagaragara kuri stage bagasomana abantu bakavyikeka. Hareze igihe kitari gito bahurira mu maklipe baro masura agenda atandukanye bakanavyivugira mugabo ati bake bakavuga ati ivyo bintu nyabuna bishobora kuba atari ivyo. Yes, abo ni bande? Ndakuzaniye umwanditsi w'indirimbo C'est la vie. Abanditsi b'indirimbo C'est la vie niyo ndirimbo ya mbere yasohotse tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Ni indirimbo yakozwe na Jibuda Classic, mixage na mastering ikorwa na BD Best, nayo video director aba Brian Smith. Ino ndirimbo niyo ndirimbo ya mbere yabaye canke yabishize ahagaragara irasigura urukundo aba bana babiri bakundana. Abo nabo sabandi ni Lino na MONIA Fleur. Iyi yagira kurikirwa n'amafoto agenda atandukanye, yagiye arabagaragaza bari kumwe, ubona ko kandi baba bari kumwe bari bishimiye kuba bari kumwe mu bibanza bigenda bitandukanye by'igihugu. Twagiye tubona bategura amasho agenda atandukanye yabo hagati yabo nyene, nk'abari bari Gitega barabibonye muri Lenox, barabibonye aho bagaragaye kuri stage baragaragaza urukundo bakundana. Mu minsi heze niho umusaza Lino yasohoye ifoto maze aravuga ati ndagukubisivi MONIA Fleur. Iyo foto yavugishije ibinyamakuru byinshi byo ngaho mu gisagara ca Bujumbura, yavugishije ibinyamakuru byinshi byo mu gihugu c'u Burundi, nkuko yavugishije ibinyamakuru byinshi byo mu gihugu c'u Rwanda, ndetse bimwe mu bihugu by'u Rwanda byagiye bivuga amajambo menshi agenda atandukanye ku nkuru y'urukundo ya Lino na MONIA Fleur. Indirimbo C'est la vie imaze kwina kwiza umuriyo 600 ku rubuga rwa Lino kuri ubu rubarizwa ko abashika 228 birenga. Imaze amezi 10. Indirimbo C'est la vie ni indirimbo yabahuje ku ncuro yabo ya mbere bakekwaho urukundo. Inyuma yo kamutereye ivi abatari bake bakomeje kuvyita buzz, ariko abari babona ibintu ugutandukanye canke ababirabira kure bo barabona ko biri serieux. Uti byavuye bigenda gute? Ngiyi rero indirimbo ibishiza hagaragara iyo no kwita true story. Genda kuruga rwa MONIA uraza kubona indirimbo sasa imaze iminota mike isohotse, indirimbo yise Ihorere. Ni indirimbo we ubwiwe yandikiye aranavuga ngo this is the true story between me and Lino. Ni indirimbo isohotse mu kanya gaheze, ubona kandi indirimbo irimo amajambo meza, irimo kandi amajambo yo guhumuriza Lino, yo guhumuriza kandi MONIA Fleur. Ino ndirimbo bantu b'Imana ni wayumviriza neza uraza kubona ko urukundo ruri serious. Yakozwe na Jibuda Classic, musanze mubizi ko Jibuda Classic na Lino ari inshuti zakadasohoka kandi bose n'abanyakayana. Ino ndirimbo rero ikurikiye inyuma y'iminsi shika 2 hatangajwe ko MONIA Fleur yoba afise imbanyi y'uno musore Lino. Koko byoba byari byo canke bano ndimba ariko bacira inzira. Nibuke kandi ko mu guposta MONIA Fleur yavuze ati
aho mwanditse canke aho mwabitse kajya kantu kuko mfise imbanyi aba ariho muzonabika ino ndirimbo. Jenny Rubambo OG mubandanye gustreaminga Ihorere ya Lino na MONIA Fleur, cyane ko jewe ndumufana wabo mu buryo bw'urukundo bwabo bwihariye. Yasuduriye muri next video. Ciao ciao, bye bye. This is the new exclusive Mbandabazaniye. Aha.